Dubai hari abakora delivery mugabo ayikorera abandi bantu je ndayikora hano mu Burundi ndayikorera naraguze ingendeshwa yanje ikora delivery kandi nayiguze mu mafaranga nyene nakwiye muri ibi nyene nkora urumva ikintu cyose rero je nasanze bivana na objectif umuntu aba afise canke vision ubufise canke aho ushaka kwibona ejo canke hirya yejo kuja Dubai si bibi ni vyiza kubera hari abariyo bariko baratera imbere gusumba natwe twagumye hano mu Burundi mugabo kandi nambugiye Dubai uvuye ino niyahe impano iyumvire kwanza impano wari ufise niyahe impano ugiye kuryamika ego benshi bagenda bavuga ati tugiye mu kiyede ni bon mbega uvuye ino ugagenda hariya gukora ikiyede wari ufise peut-être entreprise yawe fise bagenda usanga bafise amakampani bakayata bakaja hariya ni bon kumbure baba babona ko hariya bazoronka amafaranga menshi gusumba ino mugabo jewe nka Jerome nukuri nta ciyumviro mfise cyo kuva hano ngo ngiye gupambanira Dubai ahubwo mvuga ati reka mpambanire aha nyene nshiremwe umwete nshiremwe ishaka nkoresha ingufu zanje zose nkoresha n'ubwenge bwanje bwose ngerageze kuronderana n'abantu bose mbona ko nkeneye kugira business yanje tera imbere hamba mpambanire hano entreprise yanje igenda irakura buke wewe ko wanka kuja Dubai gukorera abandi nizihe ntambamyi woba warahuye nazo canke wabonye gukorera abandi bantu. Hello bakunzi ba Yaga Tech TV mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye uyu munsi twagendeye ahantu bita mu Kamenge kuri terminus harya ni kuri 11 ni kuri 11 twagendeye umusore akiri muto reka tumwite ko akiri muto mu myaka ariko arakuze cyane mu mutwe niko twobyita Okay, turakunze cyane uyu munsi twaje ahantu bateka bakora pizza bakora ibintu byinshi bitandukanye noneho byinshi mugenda noneho muravyiyumvira reka tumuhe ikaze cyane uno mushingana bavuga ngo nta muntu avuga izina ry'umushingana bari kumwe karibu cyane yego murakoze ku mazina bavye nitwa Ntirumva kure Jerome ariko umwuga wanyitse Jerome Joel Chief Cooker nkuko mubona nambaye sanzwe ndo chef cuisinier murakoze cyane uri mu chef cuisinier ego woba uri mu chef cuisinier hano ni hano gusa ni ngaha gusa mu kazi canke urabikora no hanze y'akazi mbondo mu chef cuisinier no mvuga ari passe partout muri domaine ya hotellerie kuko hanze yuko dukora ivya cuisine hano muri no fast food yacu dusanzwe tunavyigisha hanze yuko tunavyigisha dusanzwe tunagira na consultance mu ma restaurant n'ama hotel yose aho baba bakeneye service zacu ego none bakeneye service zanyu mu gihe baba badafise abakozi aho hantu nko mu ma restaurant canke mu ma hotel akaba ari mwe go muca muja kuba par exemple reka mvuge kuri ico kijanye na consultance kuko nk'ubu hari umuntu ashobora kuba afise hotel canke restaurant akavuga ati narinvestige ndagura ibikoresho ibintu birakwiye mugabo abakozi ntibashobotse baramvuruga sindaronka wa muntu ashobora kujera lo clientele muri yo kaca dukorana ico twita consultance turavugana namba ari contrat y'amezi 2 canke 3 canke 4 hama nkagenda sous forme du gérant muri ayo mezane muri ayo mezane chandaba ingorana hiri nambe ingorane iri kuri lo personnel batari formé tugaca tuba forma nambe ingorane iri swate ku kibanza canke iri ku ba client tugaca turaba ingene aho hantu twiga system ingene twohakorera kugira uwo mu boss abakiriya baze neza hama yunguke ego none iyo uvuze gutyo yuko mukora mu restaurant nta handi hantu basi mwoba mukorera apart y'ama hoteli cyangwa ama restaurant mbo principalement naha ku kazi ahanye mu Kamenge g'11 niho mfise fast food yiwanje aho dutegura ibintu bitandukanye ama restaurant ya fast food y'ama Rolex y'ama shawarma ama pizza ama hot dog kandi ibindi byinshi bigiye bitandukanye tutibagiye y'ama gato ya anniversaire principalement bureau yanje ni hiri mugabo turasohoka tukaja gukorera hanze tuvuze hanze ni mu gihe hari abantu baba batwituye tubafasha imanza baratubwira ati urubanza rubera kuri salle de reception kanaka canke
urubanza ruza kubera muhira canke rubera ahantu kanaka dukeneye ibifungurwa ibi n'ibi ku mwanya uyu n'uyu urumva tuba dusohotse ayandi maka dusohoka ni muri ya maka badukeneye mu mahoteli nko mu gihe baronse abashitsi benshi bavuga ati dukeneye kongereza aba maître cuisinier tuzana aba maître cuisinier batutse hariyo amahoteli menshi dusanzwe dukolaborana hano mu gisagara ca Bujumbura yama yatwikozeko twama twakoranye nabo ego urumva yuko no muhira ari nk'umuntu afise nk'abashitsi benshi arabitura mukamufasha cane gose kumwakirira abashitsi bataza kugenda bamucishijemwo akajisho na cane none iyo uvuze mu mamanza yaba amadiplome ama mariage amadote n'ibindi umva aho hose ugenda witwariye abakozi bawe canke uragenda gusa bakaguha abakozi babo usanga murabona nk'akarero nk'ubu ndafise abakozi bari permanent nkoresha hano ku kazi urumva abo bari permanent bakora ngaha nkaba mfise n'abandi bakozi nkoresha mu biraka babandi mvuga ati ndonse urubanza bivanye n'ubunini bw'urubanza ko ari urubanza nkenera abakozi 5 hari urubanza nkenera abakozi 10 gushika no ku bakozi 50 abo rero barahari ubwo rubanza barukomeye aho cankoresha bibiraka ego aho usanga ari mbwiye umuntu yaduhaye ico twita full party akaba yaduhaye urubanza gose guhera ku madecor ku ma cuisine ku ma karaoke ku bintu vyose urumva muri ico gihe turafise lo staff dusanzwe dukorana cama ibiraka bagaca bakora ego wari uvuze ngo n'amakaraoke n'amadeko ibyo byose woba ubikoramwo ibyo byose woba ubikora cyane gose nsanzwe ndi n'umu artiste wa gospel ndirimba mu mugwi witwa God Believers urumva rero tugiye muri domaine ya karaoke urumva usanga ndiko ndabikora domaine ya decor naho kubera igihe nari kwishuri sinayikurikiranye gose hariho umunyeshuri twigenye kurikiranye gose ari yakoreramo cyane okazu rero ndose ibiraka vy'amadeko candamuhamagara tugaca dukorana ego urumva yuko uko bavuga ngo ukuboko kumwe ntikwimara ubuye ego na cyane urumva muri karaoke uburiyo muri cuisine uburiyo hageze muri karaoke zo mu manza gusa ego urumva ari nk'ahandi nko ma hoteli oya ushaka kujayo oya ho sinjayo vrema oya kweri makaraoke zo mu manza gusa mu ma hotel mu ma bar mu ma boîte de nuit no nivyo washimye canke ni limite washizeho ni limite nishiriyeho bivanye n'akazi kanje canke bivanye peut-être n'igicapo niha uno munsi canke n'igicapo nshaka kwiha ejo hazoza ego none ibyo bintu vya cuisine wabitanguye ryari kubikora byaje gute kugira ngo utangure kubikora ko nzi yuko abahungu gamana yanje igikoni umenga muri sasi ni byakujemwo gute ico novuga vyatangiye kuza mpejeje mu mwaka w'10 nariyumvira igisata no kwiga pora navuga ati ilfo ndondera igisata nzokwiga kuburyo mpejeje ndoca ndonka akazi nariyumvira igisata no kwiga muri jewe cyane umvumenga ibintu vya cuisine biranduzemwe niyo naciye mbwira umuvyeyi ati je ndonderera ishure ahantu nshobora kwiga ibintu vya hotellerie et tourisme kugira nkurikirane domaine ya cuisine neza niho rero muri 2016 naciye ntangura kuvyiga gushika muri 2021 niho nahejeje maze guheza rero ishure nararondeye experience mu stage professionnel mu mahoteli atandukanye kugira nongereze ubumenyi maze kurondera ubumenyi maze kubona ati ndagiye kuri standard yo kuronka ubumenyi naciye ntangura gukora akazi ndagenda ndasaba akazi mu mahoteli mu marestaurant hamwe ndaronka akazi gushika naho rero nageze ku rwego yaho nkaya business yanje ntambamyi zikomeye wagiye urahura nazo igihe ushatse kugurura iyi business yawe intambamyi nk'umusore ntizobura ahubwo ni nyinshi kandi sivuga ngo nahuye nazo ico gihe n'ubu ndahura nazo nkapambana nazo zimwe nkazinesha izindi zikankubita nkagwa mu ishanga nkavayo nkasubira nkoga nkasubira nkakombata intambamyi ntizobura mu businessman n'aba businessman bakomakomeye naho babaza nabo nyene barababwira ati aho ngeze na jewe naho
ndi mu milliardaire mugabo hari intambamyi mpura nazo muri aka kazi kiwanje rero intambamyi zari zihari ahubwo zikomeye mugabo z'ijurajuru zigenda zirasumbana uburemere ego none nkawe nk'intambamyi utazopfa wibagiye kuyisa niyo wicaye uvuga ati kabisa ja kanuni kazomba mu muntu nkiyi nkitangura naraguze ifu umva nayibonamo kwivyaza umusaruro ukora amapiza n'amakeke après une semaine irasha ntararonka amahera yo kunayikoresha aco gendebuka namaze nk'indwi ntari stable umenga ndagwaye umenga novyugara mugabo Imana ishimwe kira mu kazi urarondera umuvyeyi aba ari hafi yawe haba mu mpanuro mu bikorwa niwe yanteye intege yatantera intege nari kubihera kuko navuga ati none ko nikubise nkiyima no ngira nkakwa no kwiriga ubusa ndiko ndacanga kugira ndayigure inyuma y'indwi ntaranayicisha amahera nayo kuyikoresha igacisha niho ntambaye imyambere yashikiye nkitangura mugabo narapambanye ndapambana mu nyuma ndagenda ndagura izindi buke gushika aho ngeze uno munsi ego urumva ko n'ubunyi niyo wicaye uvuga ati nkitangura kweri nahuye n'aka kantu ego vraiment niyo ndakibutse mfise bibiri cantuma akantu gakanye nkanwa kweri ati reka nihepore kuko nkitangura nahuye n'ingorane zikomeye aha okay nk'abasore bagenzi bawe mw'iki gihe abajene reka tuvuga abajene mw'iki gihe urabona benshi bahurumbiye kuja za Dubai kuja kuronderayo amafaranga kandi benshi ushobora gusanga benshi hari impano nyinshi bagiye kubikayo kandi ngaha anye baza kuguma ngaha bari kuzivyaza umusaruro kandi we nawe ngira ngo ntiwoba warahuye n'umuntu yoba aguhanura akubwira ati rekana niyo business yawe tugende Dubai mboje ndamaze kuronka n'abantu benshi hariho n'umuntu yandungikiye job ya Dubai y'ibintu vya cuisine mugabo ngerageje kubaza neza nabonye umengana ibintu bito beneficia cyane gusumba uko ndiko nda beneficia hano mu Burundi bivanye naho ngeze uno munsi n'igicapo caho mbona nzogera ejo canke hirya yejo kuja Dubai si bibi ni vyiza kubera hari habariyo bariko baratera imbere gusumba natwe twagumye hano mu Burundi mugabo kandi nambugiye Dubai uvuye ino niyahe mpano iyumvire kwanza impano wari ufise niyahe mpano ugiye kuryamika ego benshi bagenda bavuga ati tugiye mu kiyede ni bon mbega uvuye ino ugagenda hariya gukora ikiyede wari ufise peut-être entreprise yawe fise bagenda usanga bafise amakampani bakayata bakaja hariya ni bon kumbure baba babona ko hariya bazoronka amafaranga menshi gusumba ino mugabo jewe nka Jerome nukuri nta ciyumviro mfise cyo kuva hano ngo ngiye gupambanira Dubai ahubwo mvuga ati reka mpambanire aha nyene nshiremwe umwete nshiremwe ishaka nkoresha ingufu zanje zose nkoresha n'ubwenge bwanje bwose ngerageze kuronderana n'abantu bose mbona ko nkeneye kugira business yanje tera imbere mpambanire hano entreprise yanje igendira kuri buke kandi ndafise icizere yuko bizokunda kubera aho narindi mu mwaka uheze sihondi uno musi cyangwa cyakiri ko ngo hanihe mukamenge kuri on na cyane none tutagiye kure hariho abantu benshi usanga baba bafise impano sivyo y'ikintu runaka bagomba gukora ariko bagaca babura uburyo wobahanura iki kugira ngo nabo izo mpano zabo ntibaze bazifisha ubusa mu gihe bazoba bazi yuko bafise izo mpano afite ikintu c'uburyo nico gora abajene benshi hane Bujumbura na nico cyo kiratuma abajene benshi bariko barahurumbira kuja hanze je ndibuka nkiheze ishure narifise iyi projet gukora ibintu vyiwanje mugana naravye mbona nta mitahe mfise ca navuga ati reka nihedere nkorera abantu ca ndihadere mugana navuga ati ndiko ndabakorera na focus zo gutanguza ivy'iwanje nariyasira uko kwezi guheze nkagura materiel kamwe nubwo yabimbugita canke ifurushete uronse gusa agahumbi cy'imiruko nkoze kiraka naho caba kimwe naravuga ati iki kiraka ndakigure materiel narihaye dure ndavuga ati idire ni yahera aho nzoba ngeze naho nyene nzofuma nza ndakaranga isambusa kwibarabara muga ibe my own business maze gutangura n'ubundi kibazo c'uburyo nticanyoroheye kubera nari muri ya mavide nyene yo kubura uburyo ikintu nakoze
je natanguye intebe abakiriya bicarako arizo natije imeza ariyo natije mugabo no musi byose mfise iby'iwanje bisigura ko ego vyarangoye gutangura bivanye peut-être n'imitahe mike canke bivanye n'ingene ata ba sponsor nari mfise mugabo natangiye buke buke ngenda ndakura buke buke bivanye na visionary mfise canke objectif eshaka gushikako gushika uno musi ego none uko hariho abenshi bagiye Dubai ariko kwiyi saha bariko baricuza impamvu bagiyeyo kubera utubazo nawe urumva izo ngorane z'intambara Yaga n'iki ubu bariko baricuza ego ariko kandi wowe uri ngaha anyu utagiyeyo wowe nkawe uba wumva ari ubarushije mbojisho no barusha ngira na mahoro icambere kubera kujya kuntu bari ugasanga bari nko bari muri quartier batariko barava no mu mazu uko urumva ni nkuko ububoshwe ni nkuko uba uri muri zone de confort ico no bavuga je cambere no banda basumba pour le moment novuga yuko ni liberté bivanye n'ivyo nkora ni no ku beneficia kora ari umuntu ari Dubai nshobora kuvuga ati we na uri Dubai nta birenze par rapport yanje ndi ino bivanye n'ingene mbona ndiko ndakora bivanye n'inaho mbona ndiko ndashika muri no minsi rero mu ncamake novuga ko ari uko none dusubiye inyuma gato ego wavuze yuko abajene baja hanze ego none ushatse kuvuga ko baba barihenze oya ntibihenze dutahurane umuntu wese akora ikintu bivanye n'ubuzima yarabayemo hari umuntu urabuka avuga ati umuntu bivanye n'ubuzima yararimo nukuri reka agende Dubai vyari bibereye kandi reka na Dubai mwumva ari abantu bari yo meya baguza tunga bivana n'amaziri hari umugenzi yabisiguriye yarambwira ati mu gihe ufise amahera Dubai urajayo ugashikira ku idiri y'amafaranga menshi abantu bashikira peut-être muri aya madiri ari y'imishahara mike niyo abantu peut-être bavino bafise amaviza y'ibiyete mugabo ku bantu bafise amamiliyoni yabo bagiyeyo barabashikira mu buzi bwiza rero umuntu wese yagiye Dubai ntihenze umuntu wese yagiye hanze ntihenze ahubwo namba uri hanze kora wiha imyaka uvuga ati imyaka niyahera nzogenda mu Burundi nzosubira muhiri Burundi ntanguze entreprise yanje ube Dubai uvuga ati jewe nagiye kurondera imitahe kugira impano yanje ntizojyame nzoce nja mu Burundi ce nkora donc ibintu bizotuma ya mpano yanje ija kuki tukubaze gatoya jewe tutavuyemwe cane ko wewe ko wanka kuja Dubai gukorera abandi nizihe ntambamyi woba warahuye nazo canke wabonye gukorera abandi bantu je kwanza ndi wa muntu mvuga ati nkora ibintu vyanje mbonye cateye imbere ari ci wanje ona par exemple aba mettre cuisine usanga ari mu hotel ego ni hotel nini urakora ibintu bishimwe mugabo usanga lo boss ariko ara beneficia gusumba we kandi wari we umeneka kubera imitahe yiwe rero mvuga ati bivaye n'ubunini bw'imitahe yiwanje reka ngerageze gukoresha ingufu zanje hama ndabe yuko noshika kuri ya ndoto nkeneye gushikako apropos vya Dubai hari abakora delivery mugabo ayikorera abandi bantu je ndayikora hano mu Burundi ndayikorera naraguze ingendeshwa yanje ikora delivery kandi nayiguze mu mafaranga nyene nakwiye muri ibi nyene nkora urumva ikintu cyose rero je nasanze bivana na objectif umuntu aba afise canke vision ubufise canke aho ubushaka kwibona ejo canke hirya yejo ego urumva bari Dubai ntaco bakujyanye kuko wewe urikorera ivyawe kandi urakora delivery n'ingendeshwa yawe ikora iyo delivery urayifitiye kandi hariya Dubai karatsinda ngo ushaka gukorera n'umuntu ntanagushimira cyangwa ntanashime nico wakoze yego ariko wewe iyo ngendeshwa basi birakorohera mu gukora iyo delivery yawe biranyerera kuko ndayikora amasaha yose y'akazi mba ndiko ndayikora guhera mu gatondo saa 2 gushika saa 6 z'ijoro mba ndiko ndakora kandi aho nta stress ngira ngo umukiriya ngo ari kure ngo canke ari hafi eka dupfa guhuriza gusa ku giciro mbaca nkora akazi buke ego c'est vraiment musi navuga yuko umuntu kumva yuko ari muhira umuzanira ivyo afungura muhira ego se abantu benshi barabitahura canke barabimenya mugabo uko iminsi igenda iragenda niko lo clientele ya delivery guma yiyongera bisigura ko azogera umunsi mbyuka nkatera delivery guhera saa 2 saa 6 igahera ntara naruhuka ni buke ni indoto mfise novuga ati naho ndiko ndaplanifya
kugera ejo canke hirya yejo. None uhanuye iki canke ubwiye irihe nizihe mpanuro woha abasore bagenzi bawe abajone bagenzi bawe boba bicaritse impano zabo barindire ngo mbaka turindire kuronka amahera menshi ngo niyo tuzokora ikintu cacu runaka ni irihe mpanuro woba? Jeco no babwira nta mahera menshi uzoronka mu buzima nibibaho. None uzobaze n'ababwiza tunga nta numwe abwira ati James amahera menshi nico gihumbi nyene ufise mu mufuko. Ico nyene kirashobora gutangura business yawe ugatera imbere. Ntuzovuga ati ngukeneye ngo amahera menshi kuko nayo mahera menshi naho yaronka mu mutwe udapanze neza uzohava usanga ukoze business atari yo kubera ufise ifaranga vyinshi uca usanga iyo business iraguhombeye. Jeco novuga umujene mugenzanje nuko twokura amaboko mu mpuzu tugakora tutiziganya tugakora tutibabarira. Twicisha abajene bino myaka benshi dushaka kuryoherwa birenze amikoro yacu. Nico abajene benshi kiriko kiratwica muri no minsi nico kiriko kiratuma tudatera imbere. Je manuro no hanura ugwaruka rugenzanje uko na jewe ndacarugwaruka amahirwe yo gutera imbere ni imitwe yacu n'amagara meza Imana iba yaduhaye. Ikiba gisigaye ni gukura amaboko mu mutsi ukavyuka kare mu gatondo ukagenda kurondera. Uno munsi urashobora kubura ejo urashobora kubura mugabo hirya yejo ugacuronga. Nivyo murakoze. Mbeko tubona hajya usa na Mutima ntacyo mwamupfana nta na kimwe nta na kimwe kabisa mwene wabo na Mutima namuye na burya turasa asha urwambera bimbariye guza ego asha oya nta na kimwe kwera nka Mutima wewe ko ari mu bintu by'uburimyi n'ubworozi wewe ntaco woba waramurabiye ko nka mwene wanyu? Bon, oya sinamurabiye ko gusa numujene entrepreneur yo mu Burundi ari motive nawe nyene yatangiye buke mu bintu vya business kandi yagiye arakura buke bisigura nawe nyene ibiganiro akora canke ibikorwa akora biramotiva abajene tukiri batoya to biramotiva batoyi biwe peut-être tugifisa ama business mato. Rero tumwigira ko vyinshi ingena akunda gukora agafatanya amandi ma business yiwe akayafatanya n'ivya comedy bisigura ko arakwigisha ko umwuga umwe atari wo gukora. Araja mu vyo kurima akava mu vyo kurima akaja mu vya comedy urumva akabivanga kugira gusa atere imbere. Ego uko tuzi neza abasore b'iki gihe canke abajene biwacu uko bameze ko atamujene gashasha kuja ngaho ngo ariko aragukorera mu makara canke ngo ariko arahwata ikirayi canke ngo ariko arakora ibintu runaka n'ivyo muri kwizina. Wewe nta ntambamye ubuhura nazo muri ico gihe? Je ndibaza intambamye nohura nayo muri ivyo bintu kuri jewe yoba ari intambamye iri positive. Iyo sinovuga ngo ni intambamye iri negative. Ego turakora mu makara ntidukaraba intoke zacu zisa neza kandi mwaje n'ubundi ndiko ndakora mu makara uko urumva. None umuntu akoze mu makara ntiyoga turoga eka naho utokoga mu gihe uri mu kazi kubira icuya uri kurateka c'est pas grave mbanze ico ndiko ndinjiza. Rero tureke ivyo bintu tureka ama complexe bavuba nk'abandi uzamva ati ngo je nkeneye ubuzi bwo mu biro nkeneye bwabuzi butaruhisha nkeneye bwabuzi bwo kugira mu mamodoka ni sawa ni bukeneye mugabo ujya mwene ko kugira shike kuri ako kaza azokoresha ugira mu modoka nawe nyene bishobora gusanga yarahereye hasi akemera gucafuka agaca agenda arubaka business yiwe buke gushika yaho kwifuza kumukorera. None kubera iki wowe nawe iyo business utohera hasi ugenda uraduga buke nawe iyo business uyigire nawe uzokoresha abo bakozi bafise vyumviro nk'ivyo wowe ufise. Erega naho nyene rero bica bisaba yuko dutegerezwa gukora tugakura amaboko mu mpuzu tutiziganye. Ariko jewe kugera kuri isasi ndiyumvisha neza ukuntu umuhungu aja mu gikoni agateka indya z'abantu bangahe 3 4 5 10 100 ibihumbi
kandi mu abantu abajone b'iki gihe benshi yo muyazi bakubwira ko igikoni ari c'abakobwa atari c'abahungu ariko ugaca usanga wowe uri kurambwira ati jewe ndaja mu gikoni nkateka abantu benshi bakarya bagahaga kandi bakavuga ati kuri indya zari zimeze neza. Je nibaza yuko igikoni si c'abakobwa hari kera tugikura niho twabona abamama bacu bateka papa naho wagira gute ni wapfa umubonye ku ziko uko urumva rero ivyo novuga yuko sinzi ko novuga ko ari urunganwe mugabo rero par contre je ndavye mu gihugu cacu c'u Burundi aba maître cuisinier benshi ni sexe masculine sexe féminin ni babirimwo cane tugiye muri ayo mahoteli muri ayo maresitora ateye imbere aba maître cuisinier benshi eka n'abagabo rero bisigura ko je novuga yuko ni kwa kundi umuntu w'umugabo yiyumva mu bintu vyarivyo vyose vy'amametariye yose rero guteka nukuri ntabwo ari ivy'igitsina gore oya no muhungu arashobora guteka je niko kazi kanje ndateka umwanya wari wose ndateka mandiko ndateka akazi kanje kamisi yose ni cuisine kandi tudafatiye kuri ivyo byose abantu bashobora kubona no kwibaza bimeze nk'intambara nukuri jewe ni sawa cane. Ariko urumva yuko ari abantu b'abagabo aribo ba maître cuisine atari abasore hoje abasore jewe nzi biki atarambara ikirato ca 200,000 ca 500,000 ayambara ipantaro imwe imeze fresh nyene izimvye abone ko agiye mwibarabara sinaza ko yahava kugira vraiment mu gikoni ngo agiye mu gikoni ngo agiye gufuruguta ibyafuruguta bica bivana no mu jeune ndoto abafisi bica bivana na vision abafisi bigaca bivana na objectif abafisi kora twese turabikora none ugira ivyo birato turavyambara kandi mugabo mugira tuvyambare tuba twamanze kwanza gukora tukaruha tumaze gukora tukaruha tugaca turonka amafaranga tumaze kuronka amafaranga ama tugaca tugura petete ivyo bintu vyose tuba tubona yuko dufise besoin mu buzima bwacu ego none dusubiye inyuma gatoya nk'umuntu aba akeneye delivery ayironka gute kugira ngo utange na adresse sivyo utange adresse neza ku bantu babifuza delivery cyangwa bifuza yuko uja kubakorera urubanza bahajya bavuga ngo abatumire bagafungura indya zimeze neza bo igikuru ni contact kuko umuntu arashobora kudutuma delivery tutamuzi mugabo agakoresha contact zacu ariyo 71 377 747 donc 71 amajana 377 amajana 747 kenshi benshi baca kuri yo nimero ya telefone haba kuri WhatsApp haba appel normale haba no kuri imo hose umwanya wari wose tuba turi disponible kubitaba no kubatunganiriza inimero ni 71 amajana 377 amajana 747 mu gifaransa ni 70 377 747 ego canke bagashikaho dukorera mu Kamenge kuri terminus haruguru y'ikaburimbo deuxième parcelle me gauche bahageze bazoca babona ivyapa bijanye n'ibikorwa vyacu babone n'amaboulangerie hari n'amapatisserie bimwe mu vyo dusanzwe dukora ego akajambo kamwe ku bajene bagenzi bawe bakibitsa amaboko mu mifuko ego akajambo jeno batekerera nibaze dukore nibakure amaboko mu mpuzu dukore tugabanye ivyo bintu byose bidutwara umwanya mu gihe bitariko biradutwara mu nzira y'iterambere duhe umwanya ibintu biriko biradutwara mu nzira y'iterambere murakoze.